Ndabaramukije bakundwa ni Fablice MANIRAlKIZA kaze rero muri iki kiganiro cyacu cy'uno munsi ikiganiro kigiye kuryoha cyane ikiganiro tuza kubaganiriza ibintu byingira kamaro ni jewe mu host canke ni jewe ngiye kuremesha iki kiyago tukaza kubifashanya n'umugenzi wanje Mr. turaza kubaganiriza neza rero uno munsi turisunga cyane mu bintu mu mazimisi mukurikirana mu bintu munziko mu bintu mutuziko bijanye n'isoko rikuru rya Bujumbura n'abantu bagenda barabigiramwe uruhara mu nzira zose zitandukanye rero duhereye no vuga ati mu gusigura ico Buja City Plaza icari cyo ni izina twise umugambi wo gusubiramwo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura umugambi no vuga ati igikorwa leta yizeye ubaka Nation Group canke igiye kwizera ubaka Nation Group kugira isubirira isanure igyubake ubuho inabiryoshe kurusha Ubaka Nation Group rero yakoresheje inguvu zose ishoboye yakoresheje ubuhinga bwose ishoboye mu kugira ivyigwa mu gutegura ikibanza cahozemwo isoko rikuru rya Bujumbura nkuko mwagiye murabibona mugabo mwibuke ko mvuge jewe Fabrice no vuga ati nkuwabigiye hejuru vyose ko twashimishijwe no gushiraho ikigega cha One Africa Investment Fund gihurikiyemwe abanyamitahe batandukanye abara barundi bari ngaha mu Burundi canka barabarundi bari muri diaspora ku mitahe y'amafaranga makeyi ashoboka ibihumbi 103 muri ico rero muri iyo nzira rero nkavuga ati canke tukamenya yuko abashizemo imitahe abipfuza gushiramwe imitahe abategekanya gushiramwe imitahe bashaka inkuru y'imvaho ivuye mu bahinga bavyo ivuye mu babikora ivuye ku babishizeho abo nabo nibo twebwe nico rero iki kiganiro kigiye kugufasha kumenya vyinshi kuri uwo mugambi wa Buja City Plaza wo gusubiramwo isoko rikuru rya Bujumbura nkuko nari nabibabwiye ikiganiro tuza gufashanya na mugenzi wanje Mr. mu kukiremesha hanyuma rero dufise umushitsi witeka ariwe Mr. Gahama Mr. Gahama ni umushitsi wacu aserukira ishirahamwe bita African Dream Assets. Now African Dream Assets rero ni ishirahamwe ryahawe igikorwa cyo kugera canke gukurikirana no vuga ati gukurikirana ya mitahe yacu rero araza kudufasha gutahura vyinshi mu nzira yo kugira wewe nk'umunyamitahe amaze gushiramwe amafaranga yo kugira wewe nk'umunyamitahe wifuza gushiramwe amafaranga hubwo namenye yuko isoko rikuru rya Bujumbura ari umugambi umwe mutoyi mu migambi myinshi ushobora kungukiramo ushobora kuronkeramo umusaruro rero navuga ati tugira twinjiye mu kiganiro nyezina ego wakiyagiye aho gutse ko dusubiye guhura aho duherukana hama nagira mbanze nshimire cyane abakunzi butunzi babwaje kubera ko babaye abagenzi batunzi ni bwa butunzi bw'abataro bwacu ariko kubera ko bo bari ubutunzi bwacu ni ishema kubagira turatinya kubatakaza commentaire zabo twarazibonye twarabonye ibyifuzo byabo n'abaduterera ivyumviro ubuhinga budukundiye imana idushoboje tugiye kuza turashira mu ngiro bimwe mu byo basavye rero jewe nagomba kukubaza mpereye kuri wewe mugenzi wanje aho duherukana ko twaherukana kiriya gihe byifashe gute mbega amagara ameze neza kugira ngo nukuri numva yuko iyo nzimano baduhaye itaza kukugwa nabi abarundi bandushikira undi no vuga ati ndadeya so ego mbereka kandi naje ngiba ko ryo kwakira mushingana umeze neza mwashimye icicaro cacu ntaco mugaye kugira ngo tuze kuyaga umwe wese yisanzura oya nukuri ndashimira Imana twanamuzimanye murakoze cyane ngira urabona ko ibintu ari sawa umeze neza rero jemeze neza nukuri ndashimira Imana yego umushinga ntahigama ko Fablice MANIRAlKIZA amutubwiye ibyajejwe inyuma y'ivyo bindi ninde kugira ngo babwa butunzi bwacu bamenye uwo ari we inyuma yuko afise ayo mabanga murakoze cyane ndashimye kino kiganiro n'abariko baragikurikirana jewe rero ndi umuntu novuga izina mwaryumvise Gahama hama mu myaka y'amavuka mfite 52 murakoze cyane ntutinyira kuvuga imyaka eka nukuri nofata ko nkiri muto cyane kubera
imyaka ntisa n'ingene musareka n'abakunzi uraza kudufasha muri commentaire musa n'abakiri bato murakoze cyane gushima ko bavuga ati n'umuntu areza 77 akiri muto hama rero nkaba nagize amahirwe yo kuja mu ishuri naho byoba bitashika muri Afrika n'ahandi ugasanga hariho abataja mu ishuri ariko twibaze ko tuzobitorera umugambi nihagira abadaza baraja mu ishuri ndagira kaminuza yibanze ico bita licence mu by'ubutunzi hama ndagira yihamije ibyo twokwita master professionnel mu by'amabanki mu kigo cya Faransa cyitwa ITB hama rero nagize n'amahirwe yo gukora mu bigo bitandukanye by'ubutunzi ari amabanki cyangwa ama microfinance ubu nkaba naringeze rero aho ushobora kugendura ikigo ADA yo ariyo Africa Dream Asset tuza kuraba idonito murakoze cyane hari ico wifuza kubaza kuri uwo mwidondoro cyangwa numva ukwiye mbona ibihimbaye cyane gose jewe ngira amahirwe Mr. turazinanye kandi ni kube nkako turakorana kuko urumva ni muri ya network y'ikigega cha One Africa Investment Fund rero je hubwo ndyoherwa cyane kuko ale namubonye nk'umuhanga nkuko yabivuze mwavuze ko mumaze imyaka 40 ngahe muri secteur ya finance canke ya mabanke n'ama microfinance ubu ngeze ku myaka 26 ngira abakunzi bacu baravyumva novuga ati ni kujya twabivuze turaza kubisigura turabishika ko tubisigure muga murumva ko nagenda bivuga ndaza kubisigura structure ya kijya kigega canke yajya amafaranga twashize hamwe nubu ndabisubiramwe abantu bashizemo amafaranga ntibibaze ngo Fabrice ngo niwe ngo ari mu mfuko wiwe canke ngo niwe yagera je nta myaka 40 ifise yo kugera amafaranga ngira murabona exactly twashizemo abahinga kandi turaza kubisigura ni n'abahinga bemegwa n'amategeko nk'izi za ARMC urumva rero ko jewe shingira intaye cyane Mr. no mu mwanya tumaze dukorana mu nzira yo gukurikirana kijya kigega birahimbaye gose urakoze cyane Gahama mwisanzure mwumve ko muri muhira ntimutinye gusoma amatarika rero jewe nkuko ndi hano mpiriwe mpishije uri ngaha uri mugenzanje mu hosta turamana ariko kandi isoko nkuru ya Bujumbura canke Buja City Plaza tugiye kubona kuko icizere canje kiramaze kuba kiri ku 99.9 kwijana ubundi ngira ashobora kuba afise uko byumva mpiriwe mpishije wumvise Buja City Plaza kubagiye barakurikirana ibiganiro by'amateleviziyo aca hano ku mbuga ngurukana bamenye zikorera hano mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cy'u Burundi ndetse zinashika hanze ba diaspora barashikiye bagiye barumva ADA bagiye barumva One Africa Investment Fund ariyo ADA yayivuze ni African Dream Assets tugiye kumva rero ingene ivyo bintu bibiri bitatu byafatanye ariko ndashaka kumenya mpereye kuri wewe mugenzanje mu host niwe ntishijuri hano n'igiki cyagutumye kwiyumvira kunagura isoko muri ya Bujumbura igiye kuzokwitwa Buja City Plaza umugambi wavuye urakoze cyane Mr. umugambi wa Buja City Plaza ni kiyumviro jewe ni ndoto nagize novuga ati kuvyukuri nta mwanya muremure uhaciye kuko mu myaka 2 iheze mu myaka 3 iheze niyo byari kugenda kute sinari kubona shobore kuba nuba muri opportunity canke nkisanga hano shobora kubaka isoko rikuru rya Bujumbura canke kugira uruhara kugira ndabigiremwo ndabishiremwo inguvu zanje rero mugabo muri Ubaka Nation Group dufise indoto yo kuzokwakira umudari wo kuba abantu ba mbere bagize uruhara muri rya terambere rya 2040-2060 rero ivyo tukaba dufise no mu kivugo cyacu turavuga yuko we are building Burundi rero ndibuka umunsi umwe twari twicaye hariho ikibanza twari twadorose muri Miriware tuvuga ko ariho two kubaka shopping mall y'akarorero keza ico gihe rero turiko turaganira ndafise mushikanje yigenga yigenga muri Miriware muganda ndafise mushikanje yitwa Alice Imani muhezagire cyane asenga cyane sinzi nimba yabivuza bikuye sinzi uko yabigenjeje acavuga ngo kubera iki tutokubaka rijya soko rya Bujumbura twese tubumvise
turavuga ati nimba wasaze mugabo we waratwemeza ati hinge je nigire gusenga biba bihereye aho hanyuma haheze amezi makeyi niho twagira amahirwe turatumirwa muri someni ya diaspora mugabo niyo ico cyumviro cyahabaye ubwa mbere ntibyabujije ko muri Ubaka Nation Group tujya kuri Google Startline tukaraba amamezire yahajya hari isoko ryahiye angana gute turashiramo proposition yacu mu byiyumviro kuko nk'ipropose bijya nigeze kuvuga ko twogyubaka ku miliyari 50 abantu baravuga ngo twavuze make mugato ntibari bazi ibyo dufise mu mutwe urumva twari twahejije kurota abariko baradukurikirana bumve ko kugira ushike ku kintu utangurana indoto kuko yo nisanga muri iyo opportunity yo kuba no vuga icyo kintu ata reference ntaragira iyo ndoto nivyo mvuga sinari kubimenya bisigurika bivuga ati rero maze gushika muri iyo dutumiwe muri iyo someni de la diaspora kuvyukuri nama mvuga ati ni Imana yo nyene yiyurukiye kuko bwabaye ubwa mbere je nka Fablice mbona umukuru w'igihugu agirisha inama akaba ari watangura avuga ati ndahaye ijambo abantu babanze bambwire uko ibintu muri bo bimeze bwari ubwa mbere ndabibonye hanyuma ico gihe nkunze kubivuga ko ari nko kubonekerwa kuko je nari umuntu yahaye ibibazo abantu batanu uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu hageze kuwa kane niho mutima mweranda je ndabishingira intaba ariko barankurikira niho yanje mwe aravuga ati vuga cya kibazo cawe c'isoko wongera uvuge na cya kibazo cawe cyo kubura exoneration hanyuma caraduza ukuboko ageze kuwa gatanu acavuga ati uwari nyuma ya Fablice ca nibaza ngo byo jewe ngira mpaguruka acavuga ati no hanyuma rero camvuga ati uno mukuru w'igihugu abantu batanu yahaye ijambo baraheze urumva nyene it's done mugangira Imana irafasha cambu wa gatandatu mba the extra rero candahaguruka ibyakurikiye mwese mwarabibonye kwabaye gushikiriza rero yo mu nzira yo kuvuga ati jewe Fablice na Ubaka Nation Group n'abantu nzi badukurikirana ibikorwa byacu cyane cyane aba diaspora kandi nubu nyene baguma batubwira ati twe twinjize mu terambere twereke imigambi tujemwo bitamvuga ati no mu Burundi nico gihugu cyo nyene duca mu mabarabara tutarisha ibindi bihugu no muri Uganda ubu harama highway express ucamwe ukariha ako genda urabe nkiri barabara rishasha rija ku kibuga c'indege turagenda turyohewe ntituzi yuko ahandi mu bihugu birihwa nico gituma exactly cyo gituma nkunze kuvugira ati burya Burundi ni paradizo hari wabivuze baratwenga ariko bazokuyotruva arivyo ico gihe rero candavuga yuko bivanye niyo experience ubwo bwenge narahuye hanze mu Barundi muri Australia aho nabaye nivyo vyiyumviro nteregwa nabo Barundi bene wacu baba diaspora ndavuga ati kubaka isoko rikuru rya Bujumbura nakantu gatoyi ni muduha mahigwe twebwe nk'aba privé canke nka secteur privé kuko nko muri Australia 80% y'amafaranga Australia ikoresha iva muri secteur privé bisigurika ati rero no ngaha bishoboye kugira inguvu so much will be done miracles will be done ngaha mu Burundi rero ngira Imana yo mwijuru mukuru w'igihugu arumva ko icyo cyumviro kimushika ku mutima ivyo yavuze muzobibona muri iriya clip aho yavuze yuko nzubwenge ibinabiriya hanyuma arareferinga rero kuri ministeri ya infrastructure ngira Imana iranyumvira kuva icyo gihe yabaye history ibya Buja City Plaza cyangwa ibyo kunagura isoko rikuru rya Bujumbura twama twabivuze murabikurikirana ni hajya nyene bigeze kuburyo ubutugeze ku bice 99 kujana kugira dutangure ibikorwa nyezina abe kuhakubura twarahejeje abari kuhategura twarahejeje ivyigwa twarahejeje urero mvuga ati 99 kujana kuko hariho kontra ya kabiri ariyo ya nyuma dusinyenanira na leta kuko niyi naduha uburenganzira bwo kugira rero ya mafaranga y'abene gihugu dutangure rero kuyakoresha rero ubu tukaba tugeze ku bice 99 kujana kugira ibi novuga ati dutangura ibikorwa nyezina
rero navuga ati ako gasigaye gatoyi ni kontra iri hagati yacu nka Ubaka Nation Group hamwe na leta y'u Burundi kugira ya mafaranga rero y'abanyamitahe dushobore gutangura kuyakoza cya gikorwa nyezina. Rero ni kontra ikomeye cyane kuko nk'ubu nka Ministeri ya Infrastructure yari kumwe na ARCP, yongera ibi kumwe na DB, yongera iba kumwe na OBR. Ngira urumva ko ari ikintu ku by'ukuri gikomeye cyane kuko abakunze kudukurikirana hariho nabo nagenda babaza ati none iyo kontra irihe, ndababwira ati mwe ni murindire vuba bizoja ku mugaragaro. Bimaze gutungana tuzotumira ibiganiro vyose, tuzotumira ibinyamakuru vyose ku buryo na Fabs Vision Talk Show tuyitumira. Wiwe so yeah aho onye urabisuye neza aho mboniyeho nakaryo nanje ubwanje ndumuhost ndi ruhande ya host wawe sinarinzi yo credit utanze kuri cancer wawe mushimire kuko urumva ico cimbira kikizana mwese mwabonye nagize muti urarose ego cyane alisi tugushimire cyane kandi bandanye iguma iyereko rero mpiriwe mpishije mushinga nahe gahama uri ngaha bavuze isoko twumvise ada ni mu mpfunyapfunyo Africa Dream Assets wosobanurira canke wosobanurira ukaradukurikirana ni ikora gute nyuma yuko twayumvise kuko nibaze ko twayumvise inyuma y'isoko rero bica bigenda biherekezanya udusigurira ngo ni iki. Urakoze cyane mazina yanje yana mbere ko nshika kuri ada mu nkundire ntangure kuri One Africa Investment Fund naye twibutsa abantu yuko biri kumwe ego cyane biri hafi turaza kubisigura turaza kubisigura bizoba n'ibindi biganiro bikurikira byerekeye kuri bene ivyo bigo. Ikigo rero One Africa Investment Fund nico bita mu gifaransa Fonds commun de placement, no kuvuga abantu bashize hamwe imitahe kubera basangiye icyumviro. Mwavyumvise yuko indoto y'ukusanura ahahoze isoko kuntu yatanguye mugabo kugira uzoshike kubikorwa nyezina irakenera ubutunzi. Ubwo butunzi rero bushobora kuva ahantu henshi cyane, hamwe muri aho harimwo nayo mahera abayegeranijwe hamwe iyo Fonds commun de placement, ariko kubera bari abantu benshi cyane akaba ari amahera ava mu mihingo myinshi, ava muri diaspora, ava mu Barundi, ava mu mashirahamwe atandukanye, ava no mu bigo binini na bito bito na banki zidasigaye inyuma. Ahaca haza ikigo no kwita ibanki iraba vy'ubutunzi bita investment banking, igira taba abantu bashize hamwe imitahe nzobahagararira. Uwo rero acabahagararira niwe ada mugasi wabahagararira wenyene. Kandi kugira ube ada bisaba ubuhinga bwinshi n'impusha nyinshi n'uburyo butandukanye. Ada iseruka ku munsi ariyo société de gestion du patrimoine, kuvuga iki igera ibigo vyegeranijwemwe amahera canke ibindi bigo, kuko ada ntizogera gusa ico kigo, ishobora no kugera ibindi bigo vyinshi canke ubundi butunzi bwegeranije hamwe canke n'iyindi migambi. Tugarutse rero kuri ada iba yaronse uruhusha rwa ARMC, arico kigo kiraba banyanimitahe, ikazotegezwa gukorana n'izindi nkingi zitanu mu gucungera ubwo butunzi. Turaza kubishikako, ariko hanininya ada ni African Dream Asset, arico kigo kimeze nk'ibanki iraba ubutunzi bw'abantu begeranije amahera hamwe kandi kugikorwa kimwe, kugikorwa hamwe ishigikiwe n'ibindi bigo byinshi. Turaza kubishikako aho onye rero umuntu wese arashobora kucagira ikibazo akavuga ati ndumvise ada, ndumvise One Africa Investment Fund, ariko sinumvise exactement canke mu buryo bwagutse bifitaniye migenderanire, bice bikorana gute mu buryo bwemewe n'amategeko. Ego amategeko agega ivy'imitahe aba yategekanije inkingi zitandatu.
inkingi ya mbere nico kigo giseruka ku munsi abantu bashobora kwitura mu kubaza aho imitahe yabo igeze, bashobora kwitura kubaza ivyaho umugambi ugeze nyezina. Harimwo n'abantu batandukanye ico bita ba traders bashobora kuja kudandaza uwo mutahe ku soko rikuru ryitwa bourse. Harimwo abanaliste finance ico twita abantu bakerebutse bashobora gutora amakuru hirya no hino bayegeranya baraba yuko ubwo butunzi buzotera imbere, bagendura nk'ico kigo kiraba ivy'isoko ko gikora neza. Iyo ni inkingi ya mbere yemewe na ARMC mu gutunganya ivyo bikorwa. Hakagira inkingi ya kabiri kenshi abari banki yegeranya ubwo butunzi mu vy'impapuro. Mu ntango ubwo butunzi bukiza mu kubandika bagashira amahera muri iyo banki. Mu kuzobatunganiriza nihagera inyungu, mu kuzobatunganiriza hageze kubaha urupapuro wemeza ko bashizemo iyo mitahe. Iyo banki rero bayita umuregister. Abahagarikiye abo bantu bazoshobora kuva mu mihingo yose y'u Burundi n'inyuma y'igihugu barungika y'amafaranga. Hazogira igihe tugire ikiganiro cerekeye ukuntu ushobora kurungikira amafaranga uwo muregister mu buryo butandukanye. Inkingi igira gatatu ari ikomeye cyane gose ni cyo bita umutrustee canke mu Gifaransa umufidisi, ahagaririye inyungu ku buryo yoyo iba yigenga. Iyo banki yitwa umutrustee ija kugenzura bimwe bihagije ibikorwa vyateguwe n'ibizokorwa, ari ziraraba yuko ibiharuro bateguye n'ivyabaye ari vya nyakuri. Inkingi igira kane ni umu auditeur. Uwo mu auditeur ni umugenduzi mugabo bamwe badasanzwe baba baciye ubwenge gose, ahita avuga ati ibiharuro uko vyanditse ndavyemejeje ntawe mpengamiye kandi ku nyungu zabanye n'imitahe byarungutse. Bivuga rero ntagira ugira amakenga. Ibyo bigo kwari bine ni by'abahinga bakomeye bakorana ku munsi bahura kenshi kugira nibagira report ico bita impapuro y'ukuntu vyagenze zishobora gutuma abantu bose batekana bagira ati byakorewe mu bigo bitandukanye kandi harimo abahinga. Ibigo bibiri bisigaye rero hariho OBR canke ikigo cyose ca leta kigira kiti mbega vyagenze gute, mwungutse neza, bya biharuro bimeze gute. Ikigo ca nyuma ni kimwe kiturabira vyose ariyo ARMC. Iyo ARMC rero niyo irababe niyo mitahe izoraba na bourse, nukuvuga by'imitahe muri rusangi niyo iguma ivyegeranya. Kuri izo nkingi rero zitandatu zituma wa muntu mutonya hari hose bidakenerwa ko arinda kugira ivyiyumviro vyinshi gose n'ubuhinga mu vy'ubutunzi kugira atekanirwe yashizemwo uburyo bwiwe ashobora kuguma yikorera imirimo yiwe agira ati vyungutse abahinga bazobitegura neza kandi bazobibona. Bishobora gushika niyo watanze uwo mutahi gihutungutse ugira uti aho uwahombeye bahambariye kandi ndumva yuko ntekanye ubukurikira bafashe ingingo zituma nzokunguka. Hanini nya rero ngarutse nko kuri ico cisoko umuntu mutonya yashizemwe ibihumbi 100 abameze nk'ufise agatafari gato ariko azoronka inyungu kuri byose bikorwa biba byakorewe. Urumva ko ari ubuhinga bukwaho azobaho afise inyungu. Urakoze cyane rero mpiriwe mpishije nk'umupromoteur mwodusigurira canke mwodusobanurira mu buryo buramvuye canke bwagutse ukuntu umuntu yigenga canke ishira hamwe canke uri we wese yifuza gushira imitahe mu isoko nkuru ya Bujumbura. Urakoze cyane Mistale, nkuko mugenzanje Mr Gahama yari karabisigura insiguro nziza cyane gose.
kandi wanashaka icyo no mwunganira nuko yavuze dufate nk'ijya banke yavuze y'umutrust cyangwa umufidisi umwe yahagarariye inyungu z'abanyamitahe abari banki izwi n'amategeko nk'ubu umunyamitahe yego wamwe n'igihugu y'ibihumbi ijana yumva kuko mengo tuvuze abanyamitahe oya ahubwo nujanye nico gituma mvuga ati umurundi wese yipfuza guteragira ivyunguka aryoherwe canke atambe ko One Africa Investment Fund yabaye inyishu kuko ndibuka mu bushize hano nagiye sanga abagenzi nyene bitwa kumenga ni bato bato bararyoherwa ati warakoze kudushira hamwe na ba Siyoni rero nk'umuntu nk'uyu aravuga aterega nanje ubuca sanga yishira hamwe na Siyoni urumva rero nk'uko ari kurabivuga ni One Africa Investment Fund ni indoto niniya nabisiguye kuva no mu ntango ni novuga ati ni revolution economique ngaha mu Burundi ni machine dushaka ko izanira ikizera umurundi wari wose abari wa murundi mutonyi abari wa murundi munini nimba ari terambere twese tugire rimwe arico gituma rero nariko mvuga ati nkayo mabanke yo ngaha nkiyo ya trustee nibuka ko turiko turakora na CRDB yo ngaha mu Burundi niyo igiye kuzodufasha iyo role hanyuma nabajya yavuze bafise mu ruhara cyane baba register bose bankobu na yiri mu mabanke turiko turakorana neza rero wa munyamitahe abari ufise mu ibihumbi ijana abari ufise mu amamiliyoni aryama sinzire yumve ko ari abantu babahinga babakurikiranira imitungo yabo kandi babifitiye ubumenyi rero nkuko warubajije Mr. Bo igikorwa canke cha Buja City Plaza ni gikorwa canke n'umugambi uri vast wumvise abashiramwe uruhara ko ari abantu benshi rero kubisigura neza umugambi wa Buja City Plaza ari ryo risoko rikuru rya Bujumbura abantu banyumve neza si rya ubaka Nation Group ni rya leta ujya n'umugambi wa leta muga twebwe nk'abanyamitahe twagiye hamwe ducishije muri ADA muri African Dream Assets tugaca muri One Africa Investment Fund tuca tugenda tubwira leta ati ko twagiye hamwe tukegeranya ibifranga vyinshi bishobora kubaka rijya soko tukaba twashose n'abadufasha kugera ivyo bifranga twizere rero utwemerere dufinance isoko rikuru rya Bujumbura aho rero ni hamwe ubaka Nation Group ikiza ubaka Nation Group abantu bashira imitahe muri One Africa Investment Fund ntimuyishira muri ubaka Nation Group ubaka Nation Group ni societe yagize imana itsindira iryo soko yagize imana ironka iryo soko yagize imana igira PPP iyo PPP ni Public Private Partnership yagize imana irabwira leta ati twemerere hanyuma rero kuri ubwo leta ariyo muri rya kontra ya mbere twaginaniye na ministere ya infrastructure iravuga ati reka tubaha amezi 6 mubanze mutwereke ko mubishobora financement financially na technical hanyuma twarabemeje tugira imana muga kubemeza icyatumye leta ivuga ati turavyemeye ni mwebwe banyamitahe mwese ni banyamitahe bose batwumviye hanyuma turagenda arico gituma nubu turi confident niyo twoba tumaze kwegeranya amafaranga ari munsi y'ibice 10% ayasigaye ku barundi bene wacu nukuri muje mu comments mu byivugire kuko twese turi play abagenzi banje abantu bari play rero umugambi wa Buja City Plaza turipfuza ko ari ikimenyetso kereka abarundi ko dushoboye kiba ikimenyetso n'amahanga aza kubona ko dushoboye ego cyane ngufatiye mu nzira kubera ko anyuranza kunsongorera neza ego ndashaka unsigure cyangwa usigure ukatwumviriza uvuze ngo baduhaye kiringo c'amezi 6 kugira ngo tubemeze ko tubishoboye harimo no mu kibazo c'uburyo ego yamara mwaratanguye mu kwemeza naza kabije bikorwa neza cyane abene gihugu canke abanyamitahe wo wese jewe mutoyi siona rimwe nimba vyifuza na Bill Gates nimba vyifuza cyane mutahe kubera ko cadusanga neza cyane ajya amafaranga twumve katagikorwa na kimwe arakora bakayabanje kwimenya canke leta yagize cyangwa nabemeje muri ibyo bikorwa muravyifasha ubivuze nk'ubizi kandi nikube nkako nibaza kuri umunyamitahe rero yes
ibikorwa bimaze gukorwa kuri Buja City Plaza amafaranga yabikoze na amafaranga ya Ubaka Nation Group. Sa amafaranga y'abanyamitahe. Bimwe nama navuze ati sina amafaranga y'igihugu. Bimwe nkunze kuvuga ati fatu no munsi juru rirakorotse. Wewe watanze amafaranga yawe uzoyaronka kujya nyene. Rero nkavuga ati twashizemwo amafaranga yo kugira tubanze dukora ibyo bikorwa bya mbere ari byo novuga ati kuhakubura kuhamenaja kugira ivyo nivyo ivyo byose mugana ababwiye role ya Ubaka Nation Group niyo kubaka. Rero Ubaka Nation Group nukuri namambwira abantu mushimire Ubaka Nation Group kuko twe twari kuca twigira muri Amerika muri Australia tukarondera ivyo bifranga by'abazungu tukazana n'inyungu ibonetse kacija muri babazungu nyene. Mugo exactly muga tuca tugira imana tuca dushiraho ivyo bigo ari byo bibona turi kumwe. Rero ubu tuca tugenda kwa Mr. Alegahama ati Mr. Alegahama wewe uhagarariye African Dream Assets imanaginga ya mafaranga ya bene gihugu twemerere muri ajya mahera ya bene gihugu uduhe dutangure kubaka. Acavuga ati mugenzi kubera abahera y'abane gihugu genda ubanzunyereka amasezerano yose wagiraniye na leta. Tuca tumubwira ati muga hari hayo tutaraiza toya banza mutenyenye ati sinemera ko mujya kubaka mutararonka ugo ruhusha rwa nyuma. Rero gukorana n'ikigega nka Ubaka Nation Group rumva ni inyungu kuri twebwe nka Ubaka Nation Group ni inyungu kuri babene gihugu babanyamitahe bose kuko najyatunga tuba turiko turakoreramo kuko naya zanyigisho tuba turiko turunguka kuko nabariko barubaka bunguka ubwenge bunguka ubumenyi byose biguma ngaha iwacu mu Burundi. Aco gituma rero kujya wari wambajije abashobora gushiramo imitahe ni bose n'umurundi ari ngaha ashobora gushiramwo umutahe mutoyi ni 1,300 umutahe munini ni meshi cyane ashoboka naho yoshiramwe muri yari umuri yadi dumwe ama miliyaridi muzi muri yaridi kora ko abarundi turakunda kuvuga ngo mvise muri yaridi naho ukora imyaka erega nikijya navuze yuko iki kigega ntikizofinance isoko gusa bugi isoko n'umugambi wa mbere wo kugira duhaguruke nayo ubundi ngira wumvise ababahinga uko ndabazi cyangwa niyo yo baba miliyaridi yuzuye nkeka arenga yari muri berebe bazobishobora kutumanejinga n'imigambi itandukanye. So bashobora kuba barundi bari ngaha ku 1,300 bashobora kuba barundi bari muri diaspora ku madolari 103 gushika kuri meshi bipfuza kandi umurundi ari ngaha ashatse kuri hano mu madolari nawe nta kibazo ego cyane. Hanyuma ngaha mu Burundi ashobora kuba n'amasosiyete ashobora kuba amabanke ashobora kuba amasosiyete d'assurance ofete amasosiyete cyangwa umuntu yigenga bashobora gushiramo amafaranga menshi cyane bipfuza gusa atari munsi y'1,300. Mugurumva aho ni mu kigega no muri yada reka mugenzanya nyunganire nayo ubundi wari wowe wese afite uburenganzira ntara ataratwakira kugira kunganire umunyamutahe afise umutahe kwizina giwe bwite aremerewe kugarukana umutahe kwizina rya societe afise cyane gose yemerewe kubikora mu nzira itandukanye. Ushobora kugurira abana bawe bose ushobora kugura uno munsi ukavuga ati reka ngende nongezemwo ushobora kuvuga ati ndaguze kuri societe reka rero ngende ngure ku zina ryanje. Ibi ni ibintu bifise novuga ati ni nka kujya nawe wovuga ati ngiye nuguruje ale business ukagenda ukuguruza konti exactly ukuguruza konti ya muri bankobu ukugenda ukuguruza konti personnel yawe urumva ibintu biruguruye kuri bose. hari cyo twunganira kuvyaheje kutwishura. Murakoze cyane mpereye kuri ico kibazo waruvuze ati mbega narinda rifse umutahe kwizina ryanje none ndashobora kushira kuri societe. Ego cyane birashoboka ni transfer igihe woba ugurishije tugira amahirwe gushika ubu ntakori baratangura kuvuga yuko tuzoriha kuwo utahaye umutahe uyundi. Kuri ico gihe rero urashika ku gihigo ada canke muri banke bankobo aho hose hazoba hari umu register uti nari nifuza utransfera ubutunzi mfise utwo naziganije
kuri iri zina aho rero nkibutsa yuko bene ubu butunzi n'ubutunzi butegekanya kazoza bugutuma ku munsi ushobora kuzana amafaranga hazogihe n'igihe yagira ati ukeneye kugira virement permanent ariko umushahara wiwe canke ku bikorwa afise bitandukanye aja gukwiza wa mitahe mpavuye uwo mu register ibigo bitandukanye ari microfinance ari banki zitandukanye ari z'i Burundi ari zo hanze tuzokorana kugira aho umuntu wese ari abashobora gushikana uwo mutahi we igihe avyipfuza kandi akaronka n'amakuru nyezina yaho bigeze kuri ico meze nk'utomora neza ndi umunyamutahe ku izina ryanje bwite Darwin Entertainment nayo shaka ije nk'umutahe yamara n'izina ryanje personnel naryo shaka rigumemo si transfer nkura hanimurira hari shaka hose izina ryanje izina rya societe amemta birimo biremewe tubisubira biremewe cyane ni kumwe nari nshigikiye Mr Fabrice ati societe yawe ntuyibagire umwana wawe ntumwibagire mwene wanyu ntumwibagire kuko uko baba benshi niko n'ubutunzi buba bwinshi bivuga rero aho uri hose wisanzure ntutinye kuganiza mugenzi wawe niho tuzoheba bya bindi bavuga ati nikirimba kitemewe n'amategeko niho tuzoheba bya bindi ati yabitse mu ihembe kuko aravyara ariko iyo yabitse mu ihembe ashobora gutwarwa n'umuswa canke n'ikindi kandi akagenda atigeze yunguka kandi ubiravye amahera hari igihe bishika gata agaciro kubera ico bita inflation ariko we gihe wayashize mu kintu ngira kamaro nk'isoko ku munsi genda irunguka uburyohe bwayo ico bita valeur comptable net iyo rero usanga igendera dugaduga ariko yashize mu mufuko ahubwo amera nkagenda rata uburyohe asa n'uwibutsa amahera mbitse mu ikese muhira bishitse agahindugo nk'ayandi yahindurwa agatakaza uburyohe bwayo akaba ibipapuro ari muri banki ico kibazo sindakigira ndetse n'ico kibazo cyuko yoshobora gutakara canke ngo arabizi nuko abaye ibipapuro dufatuko ndetse nuko yo bibipapuro naho uyabona kujya nyene iyo habaye inflation agenda aragabanuka igiciro cyayo urapitse neza yuko ijana ryejo atayiryo jana ryo ariko rero igihe wagize amahirwe yuko ijana ryawe riba mu kintu kidahuta kirata agaciro nk'inyubakwa zikomakomeye zikoreramwe ibintu by'iterambere uba waribiki kazoza neza waba waragategekanije neza urone ntihagira umuntu arinda kuronka ubutunzi buhanitse ugira ategura kazoza guhera ku bihumbi 100 utegura kazoza neza urakoze cyane ikindi no mwunganira Mr Ale ni cyuko abantu bariko baradukurikirana bipfuza kumva mu majambo yoroshe cyane ico adarico mbona nabimwigiye ko ada ni banki ni banki nk'izindi mugabo yoyo ikorera ku isoko ry'imitahe now ayandi mabanke asanzwe ugiye ugatwarayo imiliyoni 10 zawe abo baza kuyakopesha ntabuzi abo baza wewe igikuru nukuvuga ati bank wenda guhaye 10 miliyoni mbikire babyita plasma ni depot epargne ati ndaguhaye umbikire kandi uzonyungukire ku nyungu twumvikanye ariko muri ada ariyo banke yoyo utwaye za miliyoni 10 ujajanye kubera umugambi uraho wumvise bisigurika tubuguri karayazana yaje yisunze umugambi wa Buja City Plaza ego murakoze cyane nizere yuko nimba atakindi kibazo canke intererano ufise ibibazo twateguye byatunganye byose urakoze cyane Mr Ale dushimira abagumye badukurikirana kandi dushimire n'umushitsi wacu gushimira umushitsi yaduteye iteka cyane tugire cheese ko next time no kuduha kantu keza kasukuye nibaza yuko nakaka twabakirije kameze neza urakoze narishaza kuvuga champagne so thank you very much Mr Ale nimbaraka jambo kanyuma nawe wowe ushaka gushikiriza ijambo ni gwawe mitamu murakoze cyane Mr Fabrice murakoze myesha makuru ala nagomba kubashimira cyane ko mwari mwatwimvire kuza kudutumira nejo bundi muzotinye kuza
dusaba ko twoza kuganiriza abarundi n'amakungu aho bari hose kuko ibi ni ibikorwa bikomeye gose bigiye kuduza uburundi mu makungu kuko abandi bose barahaciye abanyejibuta ntibari gushobora kubaka piramide iyo batabikora ku nguvu nyinshi rero n'abarundi tubahamagariye kubaka igihugu cyabo